uwahoze arongoye umugambwe senere yategekanije ikoraniro kaminuza ry'umugambwe mu bisanzwe ubushikiranganji sinabwo bwemerera amakoraniro nkayo y'amashirahamwe canke y'imigambwe, ahubwo amashirahamwe canke imigambwe arandikira ubushikiranganji kugira ngo abumenyeshe ko azotunganya ayo makoraniro. Rero uwo mushinga amateka Gwasa Gato yarabikoze ivyo, ariko ntiyisunga ivyo ubushikiranganji bwari bwagiye buramubwira yo kwisunga kugira ngo atorere umuti ibibazo vyari imbere mu mugambwe. Rero kubera atari yavyisunze nico gituma ubushikiranganji butamwemereye ko atunganya iryo koraniro kaminuza. Hanyuma ubushikiranganji bubonye atari ko arabikora, mu nyuma havuye haza abandi bo muri uwo mugambwe nyene inararibonye mu ndongozi z'umugambwe kandi warabirekuriwe n'amategeko y'uwo mugambwe, nawe arandikira ubushikiranganji bumenyesha ko agomba gukoranya ikoraniro nk'iryo. Ubushikiranganji burabiraba busanga amategeko y'uwo mugambwe arabirekura, mu gihe uwurongoye icege umunyamabanga mukuru atabikoze haba hasigaye iyo nararibonye kubikora. Nico gituma rero uwo yaretswe araheza arabikora. Hanyuma amaze kubikora barafashe ingingo, izo ngingo rero baragize icegeranyo harimwo no gutora umurongozi mushasha w'uwo mugambwe witwa Nestor Girukwishaka. Hanyuma bahejeje barasubiye barandikira ubushikiranganji baburungikira icegeranyo c'ivyavuyemwo kugira ngo burabe ko vyisunza amategeko maze buvyemeze. Hama ubushikiranganji buraraba usanga vyarisunza amategeko buca baravyemeza. Ikibazo c'uko hari gushobora kuba ihungabana ry'umutekano gikurikiranirwa hafi n'ubushikiranganji, kandi murazi ko bwari bwafashe ingingo yo guhagarika ibikorwa vy'uriya mugambwe. Ubu abarongoye umugambwe bashasha nibaza ko bazoca bihutira kuza kumenyesha ubushikiranganji imigambi yabo n'ivyo bafise n'ingene bagiye kubandanya bakora. Hanyuma ubushikiranganji buheze burabe busanze ata ngorane z'umutekano bishobora gutera, buheze bubareke bakore mu mwidegemvya ata ngorane. Ico twomenyesha coco nuko ubushikiranganji butazokwemera na rimwe ko hoba umuntu wari we wese atera injyane n'akajagari mu gihugu. Uwo azoheza akurikiranwa ashikirizwa ubutungane kugira ngo dukinge amaraso yoseseka. Ivyo twaranabivuze ejo bundi igihe twariko turavuga bijanye n'ibipapuro hariho abantu biyitirira uriya yahoze arongoye umugambwe bagenda bandikisha bateza ko imikono mu ngo batanga ubutumwa bw'iterabwoba kuri bwa buhinga za gihuri. Twarabagabishije n'ubu turasubiye kubagabisha rero tubamenyesha yuko umuntu wese ariko ararota agomba guhungabanya umutekano mu kino gihugu ko atantambwe n'imwe azoduterana, tuzomufata hama tumushikirize ubutungane bumubaze ivyo vyaha agomba gukora. Ikibazo kijanye n'itegurwa ry'ibwirizwa rigenga amatora aho rigeze, kubira ubushikiranganji integuro y'iryo bwirizwa yaraheze mu bushikiranganji. Ubu yarungikiwe izindi nzego zeje gushiraho amategeko ziri hejuru. Kwijanye n'ikarata itiganwa yari yavuzwe ko izoca ikoreshwa muri ayo matora, ikarata karangamuntu kiriko kirakogwa bijanishwa na rusasuma y'abenegihugu iri kwiraba. Niyaheze igikorwa rero mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka, bimwe mu vyo izoba yatoye nivyo bizoheza bice bikoreshwa no mwiyo karata karangamuntu ntigana mu ntumbero yuko yoheza igakoreshwa mu matora yimirije. Hariya mu Kabezi igikunze kwibonekeza ni aba bantu banyonga amapikipiki baheka abantu benshi, umuntu agaheka 3, 4, 5. Hanyuma rero inyamiramabi zabahagarika kugira ngo zibabaze igituma bariko barakora ivyo, bagaca bagomba gushwana. Rero niba inyamiramabi zo zaramushwaniye atari mu makosa atana kimwe yariko aragira,
aho yoca yitura abarongoye izo nyamiramabi kugira ngo batohoze barabe ibyabaye hama bafate ingingo zibereye. Ikindi yaciye yongera ko nuko yavuze ngo hariho inomero itariha twatanze ngo batelefona ko kugira ngo bavuge ibibashikire ngo ariko ngo ntibabitabe. Ngaha yatubeshe kuko iyi nimero iguma ikora kandi ku munsi abajejwe kwakira abantu kuri iyi nimero bakira abantu benshi cyane kandi ibyo bababwiye baraheza bakabikorera ko. Wewe sinzi ko yoba iyi nimero ahubwo atayizi, reka nce ndayimwibutsa, ni nimero 113. N'ubu naca yitelefona ko nimba batamwitavye hanyuma ngo bamutunganirize ace asubira bazi. Iyo abene gihugu bashoye ibigori byabo muri Anagesa nta tagisi bariha, iyo tagisi izohezwa irihwa na Anagesa. Noca njaniranye n'ubundi yavuze kijanye n'amasoko atariko aratozwamwo, amasoko ya leta atariko aratozwamwo amatagisi no munsi. Menyesha yuko hari igikorwa cyabanje gusabwa abarongoye intara kubugira intonde z'amasoko n'abayakoreramwo, zayo masoko n'abayakoreramwo kugira ngo bace bazishikiriza ikigo BR mu bushikiranganje bw'ubutunzi, maze abo bantu babone gutozwa ayo matagisi. Rero harabaye igikorwa citakozwe mu mwanya wari wahawe abo barongoye intara, kubera kuko casaba ubwitonzi bwishi ko barabe abo babari baragiza amayeri menshi babone gutanga intonde zitomoye. Ubu rero abarongoye intara barasubiye kwibutswa ko bonyarutsa ningo gico gikorwa kugira ngo batange icegeranyo mu kigo BR kugira ngo ubushikiranganje bw'ubutunzi bushore guca butoza amatagisi muri ayo masoko. Vuba rero bene kudandaza bagiye gusubira gutozwa amatagisi nk'uko vyahora kera. Uno munsi iyo micafu itabwa hariya muri kiya kibanza cabigenewe cyo mu Buterere, ariko kiko kiruzura ntikigishoboye ntigishoboye gukwigwamo. Mugiyeyo murashaka kubona ko gusanga imodoka z'ikigo Buha ziza ziragerageza gufasha imodoka ziba zizanyeho umwavu gushikayo neza, ziranahashayira nyinshi. Nico gituma ubu hace haronderwa ikindi kibanza cotabwamo uwo mwavu hariya mu ntara ya Bubanza. Ibikorwa byo kugitegura biramaze gutangura. Ikibanza carabonetse, umugwi wo muri Obuha uzoca ugitunganya ufatanije n'abafasha Uburundi, nabo nyene uramaze ejo bundi waragiyeyo kuraba kugira ngo mu minsi iza ibikorwa bize bitangure.